Turabaramukije cane bene data bakunze b'ikiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana niyo tubipfurije no kubanirwa bitangwa n'Imana. Muri mwese basanzwe muriko murakurikirana mu kiganiro igitondo gishasha c'uno musi, nkuko mubibona kandi nkuko mubimenyereye, ni jewe Imana irambona Janvier nongeye kugaruka kugira ngo ntaramane namwe muri kino kiganiro igitondo gishasha, aho atari ikiganiro twifuza yuko cumara umwanya muremure cane, hari ikiganiro dushaka yuko cumara umwanya mugufiya bw'ijambo ryo mu gatondo ryo kuzirikana ko dusomera ijambo ry'Imana dusoma mu cete Pawulo yandikisha ishengero ry'Abaroma mu gice ca gatandatu dusome imirongo ibiri ya mbere. Igice ca gatandatu mu cete Pawulo yandikiye Abaroma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Hanyuma havuga ngo nuko tuvuga iki? Mbega twame dukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Biragahira, twebwe twapfuye ku caha, twoba tukikibamwo dute? Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nano majambo mfise ngomba ko dusangira ni ijambo rivuga ngo mbega twame dukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire. Ni Pawulo yandikiye bano bene data bo mw'ishengero ry'i Roma, hanyuma ababwira ico kibazo, ababaza ico kibazo ngo mbega twame dukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Mbega ubuntu bw'Imana icotuma bugwira mu yandi majambo, mbega ni ugukora ivyaha? Mbega kwongereza umwete wo gucumura, kwongereza umwete wo gukora ivyaha nico cotuma ubuntu bw'Imana bugwira? Mbega dushishikare gukora ivyaha, tubabahize gukora ivyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire? Mu yandi majambo nimwo yavuga ngo yemwe shengero ry'i Roma, yemwe bakizwa b'i Roma, yemwe bakristo b'i Roma, asangwa kuko dushaka ko ubuntu bw'Imana bugwira, asangwa dushaka ko presence y'Imana irushiriza kwongerekana muri societe tubayemo, asangwa dushaka yuko Imana ihabwa icubahiro, asangwa by'ukuri ya Yesu ashimwe tuvuga, haleluya haleluya tuvuga, asangwa tugomba yuko bigwira muri societe, asangwa tugomba yuko bizana umwimbu, asangwa tugomba yuko Imana ihabwa icubahiro mu mihana tubamwo, mu miryango yacu, asangwa by'ukuri Imana tuvuga ku munwa dushaka yuko igaragara, dushaka yuko abantu bose bayibona, asangwa dushaka yuko ubukizwa bwacu buhindura abantu, buhindura abatubona, abatwumva. Yemwe bakristo b'i Roma, yemwe ishengero ry'i Roma, mbega none ko mbona umengo hariho ababigize ubuhizi, ko umengo hariho abantu biraryoheye cane gukora ivyaha, gucumura, ko umengo ntaco bitwaye, ko gukora ivyaha umengo nta ngaruka, ko umengo nta nkurikizi, ko umengo nta kibazo, ko umengo ahogoye ivyaho bibonekana ko umengo biteye isoni. Ubu ntibigiteye isoni. Nibuka igihe niga muri segondere, abanyeshuri bamwe babazanije cyangwa se bariko baravugana nyene bijanye nuko abantu bizigama bakirinda kumbura inzira z'ubusambanyi, z'ubushurashutsi, ibintu nyene nk'ivyoyi. Hanyuma rero bacabaza umukobwa ari aho, uyu mukobwa kandi yari muri groupe biblique, unashaka twarasengana muri groupe biblique. Hama rero mw'ishuri muri taribe hagiye kuratera inkuru, baca baramubaza ati none mbe none nawe gute? Ati mbe none nawe uracari isugi? Urumva nyene mu mvuga muri ico kirundi, uracari isugi? Hanyuma rero avuga ngo jewe reka uyu mukoshi ngo nobibika ngo honyene, atangura gusigura impamvu bibonekana yuko nyene adakwiye kwibika ko mbere ubwigeme ubusugi mu nyemererwe gutyo. Ngo honyene ngo urugo ngo rurimwo abakobwa ngo bizigamye, reka dukoreshe mvuga mbabarira amaze kuvuga amaze ku ivyo tuko turavuga, abakobwa ngo babizigamye, ngo urugo rurimwo abakobwa bizigamye, usanga ngo hari umukoshi, ngo nta bahungu babatumbera, ngo ntibaronka abagabo, ngo urugo ngo ntirugendererwa. Arabijustifiya birebire. Urumva ibyo twahora twumva ko ari agateka,
ahubwo uwo basanze atameze gutyo iyo yagiye kubaka urwiwe ugasanga ntameze gutyo, byaragaruka nibo bikamenyekana. Mbere hari n'abantu basanga n'inkwano bazisaba ngo basubize inkwano zanje. Ni uko umuntu umwe bambwiye ndi mu gihugu ca Zambia kwishikira aho umukozi w'Imana mbwe yaraharongoye ndamuzi naje yarandongoye yarandeze. Hanyuma rero umusore no bagira mariage, agize mariage rero ari yiteze yuko nazosanga uyu mukobwa nawe yarizigamye atasambanye cyangwa atakoze imibonano mpuzabitsina. Hanyuma rero kuri mariage agasanga asanga ibintu siko bimeze ibyo yari yiteze. Hanyuma rero uyu musore acarashwanira wa mugeni wa mugore wiwe, no kuvuga ni ku munsi wa mariage, aramukubita aramutukagura aragira nte, acaratera Rwagaserera. Birashika no mu bakozi b'Imana avuga ngo ashaka bamusubiza inkwano ziwe n'ibintu vyiwe byose ngo atabikora ngo amwirukane. Hanyuma rero abakozi b'Imana baragenda barahanura barahoyahoya, ariko mugabo ibyo byose bagiye baravuga si ngombwa muri kwishika. Ariko mugabo ngomba kwerekana iki? Ngomba kwerekana yuko umengo ibyo twabona ko umengo nagateka abantu ubuwe n'ibintu bisanzwe, umengo nyine nta ngorane yego, ahubwo mbere wewe utabikora n'umengo bumva umengo wewe ntukomeye, wewe ntumeze nk'abandi, wewe ntacu uzovamwo. Ugasanga kumbe nimba ari mu kazi abandi batungishwe nuko kumbure biba we bacisha ku ruhande kubera yuko umushahara bakorera utubabeshaho, kandi ugasanga barashishikaye kuririmba, barashishikaye kuvuga ubutumwa, barashishikaye gusigura, mugabo ugasanga bya bindi byose abanyabyaha cyangwa se kumbure n'uvuga ngo batamenye Imana bakora, ugasanga nabo barabikora. Rero ijambo ry'Imana tubashije ngo mbega none naho ababikora babaye benshi, naho abanyabyaha biyongera, naho ibyaha bikorwa ku mugaragaro, ubusambanyi bugakorwa ku mugaragaro, ubusuma bugakorwa ku mugaragaro, ubwishingizi bugakorwa ku mugaragaro, abankana, abarugana, abahanishano n'ibindi byinshi byo kwambikana Imana, naho babikora ku mugaragaro. Mbega none nitwaba dufise intumbero y'ukwerekana ubuntu bw'Imana, yo kugomba ko ubuntu bw'Imana bukwiye, mbega twame dukora ibyo, dushishikare ibyo nyene, tumere nk'abandi bose, tugende nk'abandi bose, tuvuge nk'uko babandi bavuga, dukore nk'ibyo babandi bakora, ducumure nk'uko n'abandi bacumura. Mbega tugendere mu ngeso n'izo banaka bagenderamwo, kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire. Bwa butumwa duhora tuvuga, za ndirimbo duhora turirimba, za nsengero twubaka, bya bigira 10 n'amashaka dutanga, tuvuga ngo two turagwiza ivugabutumwa hirya no hino, tugenda mu bikorane, dusohora amasede y'indirimbo n'ibindi. Mbega by'ukuri ko bijya ibintu biba biharanira yuko Imana n'abatarayimenya bayimenya. Mbega none twame dukora ibyaha, kumenga gukora ibyaha ntacyo bivuze, twame dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana bugwire. Pawulo rero yatanze ikivuga ngo ibyo biragahera, twebwe twarapfuye ku cyaha, cyagihe twabatizwa mu mazi menshi, cyagihe twakira Yesu Kristo ngo atubere umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Kijya gihe twapfanye na Yesu, cyari ikimenyetso cy'uko dupfanye na Yesu kandi tuzukanye nawe, kugira ngo twitwe ko twapfuye ku cyaha. Twebwe abapfuye ku cyaha, twebwe abagomba ko ubuntu bw'Imana bugwira. Biragahera icyaha, ahubwo tugishingira karimbi, tugiharira ivomo, n'iryo jambo niko ndarondera. Icyaha tucomore, tugikureho, tucigizeyo. Biragahera ko twoguma mu byaha twibaze ngo ubuntu bw'Imana buzogwira. Ubuntu bw'Imana ntibuzogwira, ahubwo mu yandi majambo ubuntu bw'Imana buzogwizwa nuko dushishikaye kugororoka, dushishikaye kwama ivyamwa, nubwo ibihe byoba bitabitwemerera, nubwo ubuzima bwoba butariko burabitwemerera, ariko ikizotuma izina ry'Imana rihabwa ishimwe, rihabwa icubahiro, ryubahwa n'abanyabyaha bagendeye imyaka myinshi mu byaha,
ni uko bazobona yuko twebwe iyo myaka yose bagumye babona twubaha Imana kandi ubuzima bugakunda, ubuzima bukabandanya, tukabumbwa n'ibyo dufise, ntitunyonyeze, ntitwibe, ntituzurume, ntiturenganya abandi, ntiduhohotera abandi, ntiducimize abandi turondera inyungu zacu, duharanira inyungu zacu. Ikizotuma ubuntu bw'Imana bugwira, ikizotuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro kubw'inyifato zawe, kubw'ingeso zawe, kubw'ingeso zanje, kubw'inyifato zanje, ikizotuma ubuntu bw'Imana bugwira aho jewe na wewe tuba, nuko dushishikara gukora ibyiza, tukavuga ngo biragahera kwicaha cokwima ingoma. Ngaha ku murongo w'12 avuga ngo muri kino gice twasomye ngo none rero icyaha nikikabe ku ngoma mu mibiri yanyu izopfa, Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze bakino kiganiro igitondo gishasha cy'uno musi, sinzi rero ubwo ntihariho ibintu byakuganje, byakuboshe, byakudunuje, byasi ko wokwiyambura, byasi ko woheba. Nagomba kukubwira muri kino kiganiro igitondo gishasha yuko ibyo bintu gushishikara kubibamwo ntikizotuma ubuntu bw'Imana bugwira, ntikizotuma ubohoka, ahubwo icyo gufasha ni uko woba ubyuka winanata, uharanira kubivamo, uharanira gukizwa, uharanira guheba izo ngeso mbi, nimba ari ingeso z'ubusuma, nimba ari ingeso z'ububeshi, nimba ari ingeso zo kurenganya, nimba ari ibyo gucimiza abandi, nimba ari akarenganyo, nimba ari iby'ubupfumu no kuraguza n'ibindi byinshi. Ibyo byose iciza nuko wobiheba, nuko womuvuga ngo Mana ndasabye ngo ntabare, ufasha ndabivemo, kuko bino bintu nibiguhesha icubahiro, bino bintu nibituma izina ryawe ryubahwa, nibituma izina ryawe rihabwa icubahiro ku bantu bambona, mu babanyi, mu bagenzi, mu bo twakoranye, mu bo dukorana. Icyo guhesha ishimwe n'icubahiro, jewe nitwa umukizwa, jewe nitwa umusenzi, jewe nitwa umuririmbyi, jewe nitwa umukozi w'Imana, nuko nohindura ingeso, nohinduka mu ngeso, ngakora ibyiza, nkaba umukizwa mu mvugo no mu ngiro, mu ngeso no mu ngendo no mu nyifato, aho izina ryawe ryohabwa icubahiro. Hotinda akagera igihe bakavuga ngo naka naho abandi bagenda nabi, naka ndamwemera, naka ameze neza, mbere icoma nkamera nka naka, icoma nkamera nka naka. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze bakino kiganiro igitondo gishasha, byamba dusanga n'ubundi dukoresheje umwanya muremure, nari ndabikumbuye, nari maze iminsi bino biganiro ntabitunganya, ariko mugabo nibaza ko ngiye gusubira kubibamwo, ndiko ndaharanira no gukumbureho baraya batabona yuko umengo nyene umuntu wari karagaragara ku rubuga, ariko mugabo ndiko ndaharanira gusubira kubibamo neza, kuko intambara z'imyanya n'ubuzima bwa misi yose birakwega, ugasanga nyine imyanya yo kubikora ntibyoroshe, ariko mugabo ndoherwa no kubibamo, kandi ndumva yuko nkwiye kubibamo nyine. None rero nuko nta n'amajambo, sinzi rero ingeso zawe n'imyifato zawe, ibyo umazemo iminsi, ibyo ukobereje, ushishikaye gukora iki, nibihe wumva ushizemo umwete cyane muri ino minsi. Mbega nibyotuma ubuntu bw'Imana bugwira cyane n'ibyaha n'ingeso mbi. Sinzi rero, suzuma urabe niwasanga ibyo umaze iminsi uha umwanya munini cyane bidahesha icubahiro Imana, ucubwira Imana ati Mana numbabarire, ndihanye, sinzosubira, ahubwo ngiye guharanira gukora ibintu byose byotuma izina ryawe rihabwa ishimwe n'icubahiro. Dusenga Imana, uzobaye umuhirwe niwabigenza gutya, ariko mugabo nibitagenda gutyo ugashishikara gukora ibyaha, ugashishikara kugenda mu bidahimbara Imana, icyo gihe uzobaye umuhombe. Burya icyaha n'icyaha ntigihesha ishimwe n'icubahiro Imana, nubwo vyogenda gute, nubwo nokijustifya nawe ukakijustifya, aho wa muntu ababwira yerekana yuko umengo nta ngorane, ahubwo
kutizigama no guca ubwenge no kubona kure muri kino gihe. Turi mu gihe aho usanga umuntu ashobora kumukritika bisunze n'ifoto ziwe ngo aribanira ayikindi nyene nk'ivyo yariko mugabo wewe urabe neza ntugura mu mugwi w'abagorwa ariko uje mu mugwi w'abahigwe ubona n'uwo abantu bavuga bati reka ahubwo mpebe ibintu vyose bibi bidahesha Imana icubahiro nkore ibihesha Imana icubahiro. Nuko rero n'amajambo tuzosubira kuganira bitana cyane dusenga Imana mwami Yesu. Turagushimiye cyane ko muri no minsi wongeye kugurura imiryango kugira ngo bikunde bino biganiro twongere tubitegure naho n'ubu hakiri intambamyi zotuma umuntu atabibamo neza, ariko mugabo uyu munsi hasumba ejo. None rero kandi turizera ko n'ejo hazosumba uno munsi hagasumba n'ejo hahise. Rero turazi gushimira kubana amajambo twumvise, umuntu wese ayumvise hanyuma akavuga ngo nanje ibyo ndimwe nibihesha Imana icubahiro, nivyo tuma ubuntu bw'Imana bugwira, nivyo tuma abantu bavuga ngo naka by'ukuri n'umukizwa. None rero ndasavye imbabazi uyu muntu tumubabarira muguze imbabazi hanyuma ushoboze kugenda akora ibituma uheshwa icubahiro, ibituma uhabwa icubahiro, ibituma ubuntu bwawe bugwira, umwe gushishikara agira umwete mwinshi wo gukora ibituma uhabwa icubahiro. Akoze turagushimiye uyu munsi rero wirigone n'abandi bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, ubagirire neza, ubahe kurondera baronka, ubabere inyishu muri ya mitwaro bamaze iminsi basengera, ubatabara ubagirire neza. Umuntu wese afashe ingingo yo kuva mu byaha, umuntu wese afashe ingingo yo guharanira gukora ibyo tumuhabwa icubahiro, ibyo tuma izina ryawe ryubahwa mu bantu, ndakwingiza ngo uyo muntu nawe ntumureke ahubwo umugirire neza, ukorane nawe, umube hafi, umutabare. Wese najyaho gira Kristo Yesu n'Ukristo tubyizeye. Amen. Bagabo in 9 18